Itekana umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu c'u Burundi. Na makuru n'ubundi tuza kugaruka kuyavugwa mu bihangange bikomeye cyane muri politiki iri ku butegetsi, yoba abari mu mugambwe CNDD FDD, abari mu nama nshinga amateka, abari mu nama nkenguza amateka ndetse n'ibindi bihangange vyinshi bigiye bitandukanye. Mu minsi iheze hari amakuru yagiye habona havuga ko kagasho kadasanzwe Gitega koba karuzuye hasigaye kumenyekana abagabo babiri bagateguriwe. Ivyo bikaba vyarabaye ku wa gatanu w'indwi iheze, aho hari inkuru y'agasho kadasanzwe kariko kubakwa mw'ibohero rya Gitega. Abakozi bakubatse bakaba bakora bahutagizwa kandi bahagarikiwe n'umukuru w'iperereza mu ntara, nk'uko vyagenze mw'ibohero rya Ngozi igihe hasubirwamwo ikibanza ca Arengiyome Bunyoni. Iyi nkuru ikimara kuja ahabona ni vyinshi vyagiye birahuzwa n'abantu batandukanye, bamwe bavuga ko gashobora kujamwo bamwe mu bakomeye cane mu mugambi uri ku butegetsi tuza kugaruka ko mw'idonido y'ano makuru, ndetse n'abandi bakavuga ko hashobora kujamwo abantu bakomeye cane muri politike y'igihugu, harimwo n'abashinga amateka batigezwe bamenyekana amazina canke se abakora mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gisirikare no mu gipolisi kandi bafise amapete akomeye. Ni babiri gusa bazinjizwa muri aka kagasho kujujwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Twibutse ko iri bohero rikuru rya Gitega kandi ari bohero ripfungiwemwo uwahoze ari ku ruhande rumwe na General Arengiyome Bunyoni, Colonel Desire Uwamahoro nawe kuri ubu ariko araca mu bihe bitoroshe mw'iryo bohero, tuza kugaruka ko mu makuru yacu ataha. Bamwe bati Reveriyano Ndikuriyo niwe ashobora kwinjizwa muri kimwe muri ibi vyumba vyujujwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Reka tubasubize inyuma gatoyi aho haba finale ya Nkurunziza Cup. Hari haheze indwi yose hari imyiteguro idasanzwe kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium, aho vyaboneka ko hari hitezwe abategetsi bakomeye b'igihugu. Tapi nini cane itukura yarakwiragijwe mu kibanza kitari gito kugira abazitaba urwo rukino bahonyore mu kibanza kiboneka ko kigenewe abanyacubahiro. Kanatsinda ko mu mwaka uheze urukino nk'urwo rwatewe iteka n'abategetsi bose bo hejuru mu gihugu, harimwo Perezida Ndayishimiye, umukenyezi Viwonjene Ndayishimiye, abakuru b'inama nshinga amateka na nkenguza amateka ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cane. Ico gihe imyambaro bari bambaye ikaba yariko ifoto ya Perezida Nkurunziza ariko atera umupira. Vyari ibirori bihimbaza koko Petero Nkurunziza. Muri uyu mwaka siko vyari vyifashe kuko umushitsi witeka muri ivyo birori yabaye Denise Nkurunziza, umupfakazi wa Petero Nkurunziza. Muri leta ho hakaba haragiyeyo abashikirangaji nka Ezekiel Nibigira ndetse na Marite Niteretse. Ico gihe kuri urwo rukino rwa nyuma imbuga z'abategetsi bo hejuru ntizerekanye ko hari amabanga barimwo, ahubwo bose bigumiye mu gacerere. Bamwe bakavuga ko vyari binatangaje kubona urubanza ruhambaye rw'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, mu gihe urwo rubanza rutembereye kwibuka abo bita imboneza y'amaho, urwo rubanza abategetsi bahambaye b'igihugu ntibarwitabe. Ese kuki abategetsi bo hejuru batitavye ubutumire bari bahawe na Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse na benshi bakaguma mu gacerere? Birazwi ko ngo na Daniel Gerase Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka, ari mu begereye cane Reveriyano Ndikuriyo, ariko nawe ntiyitavye urwo rukino. Ese vyoba vyaragenze gute ngo bose bagire ubwoba bwo kujayo? Vyoba vyaratewe nuko bari bamaze kumenya ko aka kagasho kadasanzwe k'Igitega koba karuzuye hasigaye kumenyekana abagiye kukinjizwamwo? Vyose nivyo tugiye kugaruka ko mw'idonido y'ano makuru. Ntuze gucikwa, fyonda subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure uri mu bambere no Umuhuza TV. Nkwaye ikaze mw'idonido y'ano makuru.
nk'uko natanguye mbibabwira mw'ibohero rya Gitega agasho kadasanzwe kariko kubakwa kahejeje kubakwa. Abakozi bakubatse bakora bahutagizwa bahagarikiwe kandi n'umukuru w'iperereza mu ntara nk'uko vyagenze mw'ibohero rya Ngozi igihe hariko hasubirwamwo ngo hakire General Arenguiyombe Bunyoni. Biravugwa ko kandi abakuru b'iperereza ry'igihugu hagati nabo baje kuraba ingene ako gasho kariko kubakwa. Hari intumwa zava mu biro vy'umukuru w'igihugu nazo zigiye gukurikirana aho ico gikorwa coba kigeze. Amasoko yacu avuga ko aho hantu hari ivyumba bibiri bigabuje uruhome rukomeye cane, icumba cose kingana hafi n'imetero 4 kuri 5. Muri ico cumba kimwe cose ngo barubatseyo kandi akandi kumba karimwo ubwogero dushe naho kwihagarika h'abasirimu toilette siège. Uretse ibisakazo tubatira kumba kose kandi kakaba gafise urusenge plafond rw'amabati mu mvo zo kubuza uwogira ico ashatse gucisha muri plafond. Akumba kamwe kose gafise imbere yako akabaga gatoyi ko guteramiramwo, barabubakira aho umuntu ashobora gutekera. Ako kabanza ko guteramiramwo karubakishije impome zikomeye, hejuru ntigasakaye ngo ariko harafuswe n'akayungiro kugira ntihagire uhacisha ikintu ngo aterere uwuzoba ahafungiwe. Ubwo bwumba bubiri ntaho buhurira kiretse impome ziwutandukanya, no mu gihe hagize uwuja kuramutsa abapfungiweyo ngo hariho amarembo atandukanye ku buryo badashobora no guhura. Vyose bikozwe ku buryo ngo abazoba bapfungiwe muri ubwo busho batazoshobora kubonana kandi ataho bazohurira n'abandi banyororo nk'uko bimeze kuri Arenguiyombe Bunyoni afungiwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Bamwe bati aka kagasho gateguriwe Reveriyano Ndikuriyo, abandi bati ibi vyumba biteguriwe bamwe mu bategetsi harimwo n'abajenerali bari mu mugambi wa Arenguiyombe Bunyoni wo gutembagaza ubutegetsi kandi bakomeye muri politike y'u Burundi kandi banazwi cane mu rwego rw'umutekano no kwivuna abansi. Abandi bati aha hashobora kuzinjiramwo abashinga amateka canke se abakenguza amateka. Abandi bati hashobora kuzinjiramwo abahoze bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu mu nyuma bakabogozwa muri ayo mabanga bagashingwa ayandi canke se bakirukanwa burundu, bamwe bakanahabwa itegeko ko batemerewe kuzosubira ku kiremba c'umukuru w'igihugu batabiherewe uruhusha. Mw'ibohero rya Gitega hari hasanzweyo ikibanza kidasanzwe kigenewe abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ariko bo ngo ntibapfunzwe gutyo, niko ntibahura n'abandi banyororo, ariko bo barafise ikibuga kinini cyo guteramiramwo, barafise aho basengera bari kumwe ari benshi bakaremeshanya. Kuva aho hafatiwe General Bunyoni rero niho hatanguye kuboneka ubusho budasanzwe, ubusho bugenewe ibihangange vyo muri CNDD FDD, ngaho umuntu apfungwa ari wenyene akaba hatawe bashobora kuganira. Kwa Bunyoni ngingozi ho bisa n'ivyari bikigendeka kuko naho hatabona abandi banyororo ngarafise ikibanza kitari gito ca siporo. Abimirije kujanwa Gitega bo bazoba batawe mu mwobo naho babasigiye aho kogira no kwihagarika habakire. Benshi bati nta kintu kibi nko gupfungwa atawe muri buganire, umuntu ashobora no kugwara mu mutwe iyo bimeze gutyo. Bunyoni nk'uko nabibagejeje ko mu nkuru yabanje, Bunyoni Ingozi yarasavye ko bamushira mu bandi banyororo. Abatwara ibohero bamwishura ngo bariko bamukingira bo hava bamufotora nawe ati burya hari ico ncera. Ubu ntibanyandika ko imisi yose nimushire mu bandi mbeho nk'abandi bose. Niho bamwishuka ko rero ngo ingingo zo kumufunga wenyene zavuye hejuru. Kuri ubu butegetsi bwuzuyemwo ibihuha vyinshi cyane. Injyane za Reveriyano Ndikuriyo na Perezida Varisito Ndayishimiye zoba zarafashe indi ntera, akaba ari nazo ziriko ziravugwa cyane mu bategetsi bagiye batandukanye. Aho abategetsi babiri bahuriye ngo nabo barafise ubwoba ko hari informateri yoba ariko arabareba, ariko cyane cyane iyo bahuye ari babiri bonyene
ngo barakunze kuganira kuri ibi bibazo harimo Icarengiyome Bunyoni, Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Ndayishimiye. Buri mutegetsi wese arafise ubwoba bwo kugaragaza uruhande ahagazeko, gusa amaso yose kuri abo bagabo ari kuri abo bagabo babiri. Amakuru avugwa hagati yabo asigaye agoye no kuvuga ko ntawe uzi ko haribo bageze aho bateguranira ngo ubwo busho bw'inzigo. Fyonda subscribe canke sabone kuri Hotel wa Fyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru tubandanya gushikiriza. Sangizo n'amakuru bagenzi aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.